Abose bagirizanya inzigo y'akazikira mu gihe umwe akomeza gutangaza ko akomeza kugambanirwa, ku rundi ruhande bamwagiriza ubwiyorobetsi, aho bigeze bamwe babona ko hakenewe ababegereye bakabahuza canke imiryango yabo igafata ico kibazo mu minwe kuko ibara rishobora kugwa. Mbega ku ruhande rwa Lino G na Monia Fleur ho gute guhabwa iminota 5 akayirengako vyoba vyarazanye ibibazo mu rukundo rwabo? Reka ndabaramutse, nizere ko mumeze neza. Nitwa Didman Pro, ikaze mu kiganiro X News kuri Restage. Ndakwibutsa gufyonda subscribe no kudukurikira ku zindi mbuga zacu. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, ndakumenyeshe ko ushobora kwambara udupira twiza turiko amasloga, amajambo meza ya motivation muri design nziza n'amakurere meza zikorwa n'uruganda rwa Restage Creative ku mafaranga make cyane. Uyu munsi mu nkuru yacu turagaruka ku makimbirane hagati y'abagize umurwi We Love Muzika. Uwitwa Melanin Boy yaheruka gutangaza ko uwo mu gutakibaho abicishije muri live yakoze mu guteguza indirimbo yiwe nshasha. Ni mu gihe mugenzi we yavuga ko ibikorwa vya We Love Muzika mugiye gusubira kubibona vuba. Ariko kandi turagaruka kuyavurwa kuri Lino G na Monia Fleur. Mu gitondo cy'uyu munsi Melanin Boy yazindutse asangiza inkuru y'umubabaro abamukurikirana ku mbuga ziwe, aho yamenyesheje ko indirimbo z'umurwi We Love Muzika zafuswe zikugwa ku rubuga rwa YouTube atabimenyeshejwe, aho yagize ati nashaka kumenyesha n'umubabaro ntangere ko indirimbo zose zari ku rubuga rwa YouTube We Love Muzika zafuswe ntabajijwe na kimwe. Yasubiriye kandi mu yindi post ati abamwegereye mu muhanure turi ku isi ashira ibirenge hasi, uwo wahaye amata niwe bucaka kwima n'amazi, urakora ineza wirenganire. Ubu butumwa bukaba bwaciye ivutu benshi na cane cane abagiye barakurikirana amatati ya bano basore babiri Melanin Boy na Dj Fernando, kuko hari abari bamaze igihe bibaza ko ibibazo vyabo vyaheze burundu. Mu gihe uwahawe ubutumwa ariwe Dj Fernando kugera aka kanya ataragira ico abivuga ko, umuririmbyi ALVIN nawe asa nk'uwagiye arinjira mu bibazo vyabo biturutse ku ndirimbo nshaka kumera nk'abandi, ivyabo tutorinda kugaruka ko. Ntiyatevye kuvuga kuri ubwo butumwa aho yagize ati ko yidoga ngo bakuye ko songe za We Love Music. Ubu urumva ingene bibabaje sha, indishi ni ngaha ku isi, shaka kumera nk'abandi zoguhumira, utayigarukanye kuri YouTube nta mahoro uzoronka. Uwo mutima wawe mubi one day abantu bazokumenya sha, Dieu au contrôle. Tubibutse ko iyo ndirimbo mwagiriza yahumiwe na version Melanin Boy yaririmvyemwo. Inyuma y'imisi mike yaririmvyemwo Fernando isohotse, ALVIN yagize iciyumviro cyo gushira ku rubuga rwa YouTube iyo Melanin Boy yaririmvyemwo, maze ayisohora amajwi adasukuye, ivyo Melanin Boy yise kumusuzugura no kugomba kumumaramaza. Asaba urubuga rwa YouTube kuzikurako zose maze zirafutwa. Urwanko rukaba rwarakomeye hagati yabo, aho ALVIN yanafashe ingingo yo kugenda muhira kwa Melanin Boy atobora amapine y'imodokari yiwe mu ntumbero yo kwihora, ariko mu nyuma akaba yarabisabiye imbabazi. Iyi nkuru murayibuka. Reka tugaruke ku nkuru ya Lino G na Monia Fleur. Mu gihe haheze igihe bavuga ko bakundana, aho banaheruka gusohora indirimbo bise C'est la vie, bakomeje gutangaza benshi kuko urukundo rwabo aho guhera rwakomeje kwiyongera, mu gihe abantu bibaza ko ari beze bakoze kugira iyo ndirimbo imenyekane. Uko bukeye uko bwije bakaba bakomeje gusangiza abakunzi babo amafoto yabo bari kumwe mu bibanza bitandukanye. Ku igenekerezo rya 5 ndamukiza, Monia Fleur akaba yaratewe iteka ryo kuririmba mu birori vya Miss Burundi mu gice ca 4 gishiri ca nyuma hariya muri Royal Palace Hotel. Uyu muririmbyikazi akaba yarahamagaye uwo yita umukunzi wiwe ariwe Lino G kuduga kuri stage, ekanamuha n'iminota 5 ngabe yamushikiriye, ariko uwo musore aranka. Akaba yahatowe na Bifes on the floor. Abantu bavuze ko bashaka Lino G sugire gutya. Turashaka ahantu Lino G yicaye yumve ko turiko turamuhamagara. Asimina sisane ko yashize ngaho.
ashaka arashiramo beat DJ twagiye benshi bakaba baravuze kuri ivyo vyabaye ko yamumaramaje ko urukundo rwabo rwoba rurangiye, aho benshi bakomeje kurindirana igishika ico Monia Fleur azovuga ko vyamubayeko, ariko ivyo vyabaye bikaba vyagaragaye ko ataco vyishe mu rukundo rwabo, ahubwo akajambo ndaguhaye iminota 5 kakaba gasa n'akahindutse challenge kuko abatandukanye bakomeza kugakoresha mu maposti yabo. Uyu munsi Monia Fleur akaba yatangaje igiteramo azoba ari kumwe na Lino G mu Kamenge ku munsi wa Pasika, aho yagize ati zamuratwara ibintu gahoro, Kamenge turaje, tubahaye iminota 5 muzoye mwaguza amatike. Aca arataginga Lino G ashirako n'akadarapo ku Burundi hamwe n'akayemoji k'umutima. Gira icyo uvuze kuri izi nkuru zibiri muri commentaire, mbega niyahi gukoze ko cane? Ntiwibagire gufyonda subscribe hamwe na like. Ndagukunda cane, naho ubutaha mu kindi kiganiro.